Kanora. What? Uza guha abandi nuze contact je unjora mu bunure hariya mu nuze mukamenge. Ma petite sœur, nani soni. Turi babiri. Wena warikene kuzomuhana akado yiki. Biranchanze. Hello bakunzi ba STV ndabaramukije aho muri hose nizere yuko muguwe neza cyane kandi ndishimye no gusubira kandi kwandi imbere yanyu. Hama mushobora kubaza ivyo ndimwo sibindi. N'umuntu yantumye ko yifuza kugirira surprise umukunzi wi so mubane natwe muraza kuyibona ntituzi iyo surprise ashaka kumugirira ntituzi ngene biza kugenda ariko muzi kubana natwe kubera ko murabizi iyo ukunda umukunzi kameme uramugira surprise sivyo biraryosha n'urukundo turabimenyereye reka ndamwegere ndamuganirize muraza kumubona muze kubana natwe. Ari ngaha rero niho yarahagaze mu miduga yiwe nituzi ko ari yiwe yose aza kutubwira ukuri muri vyose. Bro ndakurakit Ni sawa. Meze neza? Yego meze bon. Ndashima. Yes, abakunzi bawe ngira bakubonye baca bakumenya ni Vava Fashion niwe turi kumwe. Yego. Yes, nkuko wandondeye ngo mfashe tugende kugirira surprise umukunzi wawe. Donc nashitse rero shaka kubimfashemwo ndamuhe kado uko ndamukunda cyane. Niko iki washimye kwanza kubicisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Okay. Ndifuza ko n'abantu tuva hamwe ngozi babona ko namaze uja mu rukundo uko benshi niwe babizi ko nkunda bibaza yenda cyarondera usashaka ndabibereke tuko namaze ukunda no nkunda ndamukunda cyane ngira ndamukadone hafi miliyoni 200 ziri mu modoka. Mu makado yose ubona woha umukunzi wawe kwiki wahisemo kumuha imodoka? Okay, abakobwa bakunda ibintu byinshi gusa naravye ndabona ko imodoka ari ikintu yamufasha mu buzima nakarari n'umunyeshuri yiga kuri universite. Okay, niyo mpamvu nahisemo kumukadona imodoka akeneye no kwiyunguruza agiye ku ishuri muri ville ahantu henshi azara gendera mu modoka ya kadona n'umuntu amukunda cyane. Yes, mbega ni canke ni ndamukadona iyi ni izimvye niyo jenge nderamwo ndamuha ya 20 million je ndacagira mu ya 16 million bisaba ndamuha izimvye. Okay, so uraza hari none? Ndahazi yari yambwiye aho ndamusanga usano umubaze nko ku phone nkumva. Oya mubaje urabiza ama programme y'abakobwa nizo bave dusanga uwundi mutipe ngira yamutumye ko ndaye. Yawe STV fans murabibona ibintu ntivyoroshe cyane. My god, ibintu birakomeye wallahi. Mu telefone tumubaza hari tugende. Hello Shelly. Hello. Uri bebe? Sao now. Nanje ni bori. Bon, nari ngaha anye. Hasia kwa kazi kwa bon. Baricanye. Gufitiye surprise. Urayishaka? Ndayishaka nyene misi yose. Urishimye? Surprise yagutuma ntubwire. Urayikeneye? Funga amaso. Oh merde. Funga amaso neza. Ntabwo kumva ubwoba. Funga amaso. Okay. Sheri je ndagukunda. Ndakunda nanje. Wasinziriye neza?
Funga neza. Okay. Rwanda. Je ndayibona arasinziriye sinze neka arakwiba. Kanora. What? Sinye wanzanye ngakuri ibintu wanzanye ndabi ibintu sheri wanje jewe umva jewe sister Vava fashion, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Chérie. Mbiriza twubahane nibiki we nganye uza guha abandi ntuze contact je unjora mu bunure hariya muntu uze mukamenge Jewe ndakeneye kumenya les filles nibiki. Habaye iki? Mademoiselle nibiki. sheri wanje nye umpapure Petite sœur, c'est les petites sœurs wanje. Petite sœur. Yita chérie nawe. Nivyo ntashoboye kumenya. Vava fashion, c'est quoi ça? Biranchanze. Kikwa Ufite n'ikintu nashobora gushaka kuvuga muri no mwanya. wampapure musheri wanje sinye ibihungu by'ibi None muravukana mwebwe les sœurs? ni ganseri man Gutekereza. Mbanze tubaze neza umuhungu ishashaka. Nibiki wewe kwanza? Nibiki? uje udukinira agakino None nawuzi uri kurigisha ngaho none kutavuga ndagusavye uvuge. Ndagusavye uvuze mwa abakobwa n'abasheri ba. Muravukana? Sœur. Ego. none bigenda gute ngo mukundane ni gasere wanje mugangira n'umwese wiwe sinzi bavuye igwawe none ibintu biko biraba nibiki none kimanduka ndatahura none mademoiselle ndakubaza uyu muravukana byasubira muravukana turavukana none bigenda umva vanga ikijuju cyo kutari bwigera umfukamisha mbega ibingu by'ibi ntandaguha nayo ndagwa yo mademoiselle ndagusavye basi ufuma umusubiza iyo contact bazi sivyo ndamuha none bica bigenda gute none my god mama niwe nubaha ntabwo noyimo none vava fashion urashobora ku yangu yindi please baby please baby modoka yanje manu kurata contact rasta none ndakubaza we wambwiye yuko uje kugira umviriza vava fashion wambwiye yuko uje kugira surprise umushere wawe none ufite abasheri banga fise umwe none uyu vanga yo ahubwo ntihagire n'umuntu asubira niyache sister umviriza reka nawe kwiriza uyu niwe yabigize ibi byose no yabi ntibishobora sindagukunda kandi sindagushaka please umviriza tureke ibintu vy'induro okay we nawe mva mu maso wavyumvise mva mu maso wanka kunjana je hano ha VIP ukamujana uyu atagukunda je mva mu maso gogo twa nawe telefone yawe dutaha nyarutsa baby please nani son ugira nani ubwenge ugira please baby nibiki I love uno mwana akeneye ko umbwira I love you so nikenewe please baby iyo modoka yawe yanyimba uvuye kuyiba nayo ndabizi baby unuzi je ko afite imodoka zirenga zitatu ivyo ni vyiwawe ushaka basi ushaka ranje ivyambere warambeshe ibi vyaka bibaho novyemera baby burya ntawe nzi ntawuzi wowe kuzi ndagukunda please baby ico no gusaba nuko wova ngaha sinanzi gusa ikintu kikuzanya plus dusa sinanzi ibintu vyose yuko muzinanye sinanzi ko munakundana ma petite sœur nani soni turi babiri we na warikene kuzomuha nawe akado yiki baby ntawe nzi sister mviza ndakubwira ikintu kibi urya ni petite sœur wanje sivyo none gute ashobora kutubesha turi abantu babiri gute please baby I love you baby please so je ndafise ikibazo none vava wewe wambwiye yuko uje kugira surprise umushere wawe none urya mukobwa nawe ahejeje gutera intambara nawe urya nawe nzi ntawuzi kandi akwita kuri umushere wiwe nawe nzi merde nawe nzi ntawuzi divine urabizi ko ndagukunda urya ntawe nzi mbe yitwa gute ma petite sœur gogo murazi nanye raba iyi si nimero yiwe raba ibintu twandikiraniye raba ibi nibiki uyu si uyu numubona kuri profile baby birandenze basi genda
baby birandenze cendagiye gusa ico nakubwira aco baby ni kadanjura yasi na yansi mbe ya contact iri he tora ugenda uhenda abandi 10 hamuryoherwe tora hama uwo wari uyizaniye bica bigenda gute arayansi na yansi mademoiselle kubera na mutoyi wanje sheri imagine muri famille mama wacu turi babiri en plus n'umuhungu umwe cenda kameme birasarisha kameme nyako kina Julia sheri basi mbabarira muno mwanya nta kintu na kimwe mfise no kubwira nuko mva mu maso gusa uranshisha kandi mva imbere my Jesus mvuze ntimva mu maso rimwe kabiri tugende ndagusabye ngo tugende aracari ngaho haguruka sisa muracari kumwe ahubwo mwaye haguruka yo vangaho genda no genda bye genda my god c'est quoi ça c'est quoi cette histoire none basisa ndababaze gatoya oya mvize ndakubaze wowe murakundana n'uyo mti cyane raba singi contact yewe raba kuva ryari kuva imyaka ci umwaka wose dukundanye no mu bajama be yahora present wewe nawe byagenze gute ndabwira ikintu kimwe nta kintu kibabaje nk'umuntu ashobora gukunda abantu babiri aje nkado kandi sinashobora guheba ma petite sœur kubera umuhungu hantu kabira babaje bakunzi ba STV ndibaze mwayibonye ingene vyagenze ingene vyatanguye n'ingene nanje birambabaje kameme n'agakontake kabandi dagafise mu ntoki kaca ndayitwarira nanje umwana adafise inata gusa nyene barihangana no tugire gute entre rero ibintu bisigaye biba mwisi biratangaje n'ukuri Imana ibintu bisigaye biba ngaha mwisi biratangaje jewe urumva ndumiwe naho nambona abahungu bacamwe abashari babo mugabo sinari bwabone umuhungu agera kuri dogre yo kuvanga abakobwa bavukana ndumiwe mwijambo rimwe ndumiwe reka ndabasezeraho muri hose mugira ibihe byiza sister wihangana mwe mukunda igihe kingana gute wewe c'est 2 ans 2 ans mukunda nta kundi wihangana sivyo aba sinavuga vyinshi wanje bakunzi ba STV tutashe tumaramaye reka ndabashimiraho muri hose nizeye ko mwagize ibihe vyiza turabakunda cane ciao